Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Me people Ishoboye Icyuma aka Kokoriko bingwa amatangazo rero no munsi ukuntu bigira bigende. Yo me people Ishoboye Icyuma aka Kokoriko bingwa amatangazo nababwiye ko Tarisisi Hope Ministry iyi izoza kubazanira ibintu bigiye bitandukanye. Rero twarababwiye yuko tuzoza tubazanira ibintu bigiye bitandukanye. Muri kano kanya ndiko ndakubwira hari umutipe yazimiye tutazi yari muga muri kano kanya bambwiye yuko ari ngaha muri kano muri no nyubako muri ko murabona ngaha. Rero ngira inze ndamuvumbure tuze kumenya ni kubera iki yinyegeje kandi asanzwe ari n'umustar akina amakomedi. Ndagusubiye mu n'umustar akina amakomedi reko tumuvumbure ahari muraza kuca mumubona. Niki ku mashine reka rero ahantu hagomba hashi wa mutipe twamaze kumubona ngaha nyimba natwe ataduhitana nkuko imfuzi izimizi zibigira. Yes vipi nka Tarisisi twamaze kugushikira ngaha n'umuntu wabuze mu gisagara n'umuntu tutariko turabona kandi tuzi kuri n'icyamamare. Mambo vipi? Sio safi. Urameze neza? Wapi? Ne kuri nk'umuntu wigunze kandi mu gisagara wabuze ibi niki se? People mubandanye gukurikirana bino bintu ndaze murahakura inkuru murahakura icigwa kuko hano hantu twe twarabwiye nka Tarisisi ntituzigira tunanirwa zoguma tubazanira ibintu bimeze neza. Rero twamaze kumushikira umutipe agize igihe kinini azimiye yinyegeje twamurondera kuri telefone wa mugore ukumva kubwiye ati ngo uyu muntu murondera ngo ntimushobora kumuronka kuko ari mu bibazo byinshi. Na rumitera yarinze iguhishuka bino bintu basi no muntu araza kubabwira byinshi. Uyumva gute muri kano kanya? Muje kumvangira kandi oya ntugire ubwoba nka Tarisisi twariyemeje kuba hagufi y'abantu bananiwe bamerewe neza bose tubabe hagufi. Ariko muri kano kanya wewe uraboneka nk'umuntu aremerewe ananiwe kandi waratakaye twarakurondeye mu biganiro bigiye bitandukanye turakubura dutelefonye tukabwirwa ayo majambo. Mukasinje nabatumye ngo muze ngaha. Oya natwe we nk'icyamamare kizwi mu muji umutwitsi ntitwobona wabuze muga tukumva ahantu uri tureke kwashika. Bo ufite kibazo rero? Twebwe ikibazo cacu ni uko wabuze mu muji abantu bakavuga amajambo menshi waratakaye warapfuye muga muri kano kanya uri muzima. Mbega niki cyatumye uza kunyegeza mwino nyubako? Urazi telefone ya Android ibihari urakoresha WhatsApp neza cyane. Niba ufise bagenzi beshi urabakoma stati yabo. Twebwe natwe ntidushaka stati. Iyo tumaze gushikira umuntu tuba dushaka ukuri kwiwe kuko stati zirabesha. Urashobora kuba waravunitse mugabo gacavuga ko n'umutwe wacitse. None inkuru wumva twaba tuyirose mugabo no mwenye turakwironkeye wonyene nka Lionel icyamamare Busiru twari tuzi ko yoba yaratakaye mugabo muri kano kanya tukubonye ahantu uherereye. Duhe inkuru ni kubera iki winyegeje ngaha? Nakunda kubaza nti niba ureba ama stati ku munsi ubona amaripo angahe kuri stati yawe? Waramaze guhwera? Uranda kubaje nyishura. Ni nyinshi kuko sinona harura. Waramaze guhwera hariko lipo. Urazimana. Nawe uri mu bandi bantu bashiriye ko lipo mugabo tukatugusanza uri muzima. Jera manibaza ikibazo nti kuko guhitamo kwinumira muri no minsi nkaja ahantu nkaceceka. Nk'abantu twanje gusa tamiya gatani iki hari impamvu. Uri kurihweza kuva mu kwezi kwa 11 kandi ayibonye imyaka myinshi kuva nshiriye ubwenge. Nta nushobora kumara umunsi utabonye imodoka zibiri canke zirenga zitatu zigiye guhamba. Bo abona bubonye kubera baguciye ko uhagaze kwibarabara. Petetre abandi bagiye mubi canke mu zindi ntara canke mu yandi makomine aho ubaye ugasanga kandi ibyo bigakara cyane kuva mu kwezi kwa 11 gushika mu kwa 12. Abantu bagiye guhamba bana kababuze yapfuye niyagwaye yagize agasida abantu 10 bangaye uko bikibonekeza cyane mu mpera
z'umwaka canke mu ntango rero sininga kubera ko ntinya gupfa ahubwo ndi ngaha nibaza nti kuki mu ntango z'umwaka mu mpera z'umwaka hafa abantu benshi iyo twegereje za bonane na nohere bana ko abari iminsi y'ivyishimo abantu babegereje none kuki impfu ziboneka ari nyinshi ico kibazo ndakibaza rero sindagiterurira inyishu none nkawe aha waje gutora ikibazo c'imfu cankwe niki kubera warinyegeje cyane n'ibikorwa birahagarara abantu bahorohereza ibintu byinshi kuko usanze uri no mu agent mu bintu bigiye bitandukanye warabuze muga kandi tukaguma tubona lip ngo busize alive why man don't cry bro tira gahinda guys bino bintu nababwiye ko bigiye gukomera abantu barihebera abandi mukavuga ngo niki uyu mutipe afite agahinda muga muri kano kanya turagiye kumenya ni kubera iki afite agahinda nkaka arabisigura neza agushira idonido neza na neza kugira ushobore kumenya ni kubera iki afite agahinda nkaka ni kubera iki yaje kwinyegeza mwino nyubako rero nk'abatananigwa nka tasisi twababwiye yuko twebwe ntitwigera tuyoberwa ahubwo turiyoberesha turinanirisha kugira ngo mugume muronka izindi content zitandukanye jereka ndababwire yuko muri kano kanya uyu mugabo uyu nayandara yavuga sizi impfu gusa bro nturire ubu n'ubuzima ebana pole sana none imyaka yose uhabaye uri umuntu kabisa ubona bino bintu none hari inyishu wewe baba wabitore cyangwa hari jambo ugomba kubwira abanyagihugu gupfa n'ivyari bibi gusa gufata mpamvu naho ni bibi bikomeye ego mu France niwe yavuze ngo il n'y a pas de conséquences sans cause kuba ningasi naje ngo izo mfunda zihagarike mugandi ko ndiyumvira kuki uwo mwaka abantu bapfa ari benshi umwaka ugira uhere kwa utanguye guys uyu mujyama ntamuciriyemwo mu minsi mikuru murabona impanuka nyinshi mu minsi mikuru turabura abantu mu minsi mikuru haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu minsi mikuru haba gusesagura kwa danje mu minsi mikuru turakora ibintu bigiye bitandukanye bitari biri kuri map bitari biri ku rutonde ariko rero mugaje ndazi ngano turahakora inkuru ikomeye cyane cyana manibaza nti nta cishi nyuma ego abaserebura baraserebura mugabo bapfa bagapfa kandi ikimba baza no kuntu yaserebura ntibuka ko nundi yarapfuye squat cyana gira mvuge akantu kajanye n'urupfu urupfu canke impfu sindi umusengayi cyane mutama ugacokoza urupfu ntirugenda rutumaze se ruragatsindwa ndarututse sindi umusenzi wa cyane ariko iyo bishitse nkasenga ndategera ivyo nigishije nkasoma iyo umuntu apfuye wumva ngo yitavye Imana Imana iramuhamagaye ivyo je sindavyemera bigenze gute blaza ahantu rero niho hantu dutegerezwa kuza gukura isomo kubera ko atari Imana ibimuhamagaye kandi tuzi kuvana kera twumva ko umuntu apfuye yahamagawe n'Imana ngo Imana yamuhamagaye ikigira kabiri kandi kujya kuntu narize na warigisha nandi barigisha kandi ibyo bintu tubizi cyo kimwe twese ngo umuntu ngarafise umunsi Imana yamwandikiye kuzopfirako navyo sindavyemera gute imisi maze imisi nkuramana rize y'imfu no gusoma nkasoma ariko naratahuye ndasanga yuko Imana ntiyica Imana irarema guys uyu muntu ntasanzwe ibi bintu ariko aravuga ni ngorane ubitahura kwiki ataco mutahurako mukurikirane turigagira tumenye ntitwigagira tuyobegwe reka tumukure kwisomo ati gute rero ndasubiyemo kandi Imana niyica Imana irarema ibi ngo umuntu ngarafise umunsi Imana yamwandikiye kazopfirako nta rukundo Imana yo bidukunda muti gute nanjewe ndi umuvyeyi gito ndafise umwana umwe w'umuhungu nanje ndi umuvyeyi gito atandukuna ufise rungano rw'Imana sinovyara umwana iki namutegera imisi ngazopfirako sinonda mukunda
none Imana yo yaturemye ifite urukundo gusumba ibindi biremwa vyose kuko iyo turemwe gacitega iminsi wewe ngo uzopfa umunsi runaka no guys ntacyo mbivuze ko vyinshi ariko ugashaka gutahura ikintu kurikirana busize abikubwira ikigira kabiri uwo mbwira gute yuko Imana ariyo yica ihamagara umuti ngo ndakwishe ndaguhamagaye ariyo yakuremye vrema nawe ndakubajije urantunga sinakura mu kije uko ni bibazo byinshi wewe kuri umuvyeyi wowe waravyaye cyangwa uzovyara cyangwa se yakuvyaye wewe kuki umwana wivyariye guys ikintu murakimfasha muri commentaire nawe ndakubajije uwo kwica umwana wivyariye none ndazi beshi tuvuga no niba utomwica Imana yo yakuremye disunze urukundo abavyeyi bose kuko iyo kwica yoyo navuye mvuga nti oya Imana ntiyica ahubwira ari mtanga ubuzima sivyo kujya kutokwa ku buzima wahaye umwana wawe na wewe Imana yakure nta buzima yokwaka rero maze kugira ivyumviro byinshi ndandika ahantu ndasoma ndategera naciye nsanga abantu urupfu Simana yaruzanye nje ndemera Bibiliya Imana ikiremisi mu itanguriro yavuze ati byose ni vyiza nta rupfu yaremye je te jure ndakurahiye nta rupfu yaremye nta malaria yaremye nta sida yaremye nta macinya yaremye nta corona yaremye nta mbunda yaremye nta nkoho yaremye nta modoka yaremye nta ndege yaremye ubuzima kwisi butembera nta gwanko yaremye urukundo ibitwica byose bituvako none nka udakurikirana televiziyo nk'iyi sivyo ku nkuru nk'izi wigishwa witeze kuri umuntu cyawurindiriye urupfu vyose bituvako mutigute batubwira yuko mu itanguriro yuko icyaha cyazanywe no urupfu deja wazanywe ni icyaha kandi cyo cyaha twagikoze n'abantu kuvuga ko twabikuye Adamu na Eva uwo Adamu na Eva amaze guhingwa n'inzoka Eva nakashahinda umugabo niho baci bacumura ati nkuko ngi urupfu rwazanywe ni icyaha sivyo urumva urupfu rwazananye ariko wambwiye byinshi ucivuga kuri Adamu na Eva ahantu none insigurira ni camwa bariye cyaye byagenze gute niturabimenya gute aha hantu ko numvise unzana mu vy'Imana ndafise icyo ngomba kubaza kuko wewe warasomye Bible ariko uri ugeze ngaha kuri Adamu na Eva citoza ngaha gatonya rero kugira ngo unsigurire impfu nazo ziguma ziba ni nyinshi mugabo none kubyihishe impande ya Adamu na Eva mbega ikino kintu gatonya gusa kinsigurire ko gatonya abanditse Bibiliya bavuze yuko bari icamwa sivyo mugabo ntavya theology nizo kugira ngo nje gusigura ngo vyamani iki ariko je ndiko ndavuga yufu gwazananye hama sigura neza umuntu niyapfa ntimuze mutwate ngo itatu bani muhamaga ku Imana yica Imana jumusi napfuye mara sizobunyishe kuko warampaye ubuzima ninje fise uburyo nzobugera kandi wasize mu bantu nawe nabafise uburyo bazobugera kujya kuntu umushoferi yari mu muduga twari imodoka zitatu iyarimwo iri imbere yiwe n'iri inyuma yiwe niko niyubaye ubuzima bwawe wenye twara ubuzima bwawe unubwa mugenzi wawe nubwa mugenzi wundi bisigura gute rero je maze ugira control y'impfu nasanze abantu dupfa mu buryo butatu uburyo bwa mbere kutikunda twebwe nyene uburyo bwa kabiri kudakunda bagenzi bacu sivyo uburyo bwa gatatu kubura urukundo kuri bagenzi bacu ndagusigurira kenshi umuntu yapfuye umva ngo ripu ngo yitavye Imana oro hari camwishe kandi camwishe Imana ntaruhara igifisemo icambere je ngira ntakabazo nta numwe atazi yuko malaria ari ngwara yemwe n'abantu kandi yakugira ngo twice turapfa none ko bavuga ngo nk'ubugenda ashobora gutangira idiri cyane akantangira idiri ujya mu mwici ndaguha inoti kubera ubukene niki ukacunyica kandi ntibura kuvuga yuko unakangu yitavye Imana kandi ari wanyishe ku mpamvu runaka sivyo none kuvuza ngo yitavye Imana sivyo ujya muntu yanyishe ni Imana yamuhaye idiri ngazanyice kugira ngo mvuga ko Imana ifise mu ruhara aho rero hariho kuri bajya twaciye kwishure gatonya point d'interrogation oui ni question mama yangu ujya muntu anyishe ni Imana yamuhaye idiri ngazanyice kuvuga ngo nitavye Imana nimpamagaye no nishwe na naka kandi kuba naka yanyishe amatiko ni amufata
aramufunga kandi Imana nayo nyene ko kuca n'icana izo mufunga wumva nitavye Imana gute napfuye deje banyishe guys mwuguruke kurikirana imbuga izi mwahavura muvuga ngo ni pastor yamutumye cyangwa ninde yamutumye ubutumwa ariko aratanga bukagucika uzojya umuriro n'Imana izoguturira bamwita busize tumusanze aho yinyegeje wewe si kuntu mbere zo gutinya urupfu ahubwo ibibazo biramuremereye ku mfu ziza ziba nyinshi iyo hegereje iminsi mikuru rero nawe bino bintu ntibigucike none ko mfuye nakanyishe wa musi wanje ambwira ngo Imana ngo yanyandikiye warugeze koko niba warugeze ndumva ko Imana yanteze umunsi ndopfirako intega n'uzonyica canke nikizonyica eske uwo muntu anyishe ko uwo musi warugeze Imana izomuhemba kubera yanyishe yarangwisha akagira Imana ntabyo nzi kubera yuko bavuga ko gucari icaka no muntu anyishe namara zonka mwijuru kubera yuko yanyishe bisigura yuko wa musi opfirako je naho nemera ntubaho Yesa nari mu bantu nashaka gufata busizi ahari kugira ngo tumusubize ku murongo tumusubize muhira kumbe aho yari yicaye yari kategura inyishu yawe mu bintu byinshi utaruzi uravyumva uri kubitorera inyishu nawe muri kano kanya ubikuye kuri Tasisi Hope Ministry sivyo none bandanya kudukurikirana erega ni byinshi uzoza kumenya mbe busizi waruzi yuko yari umuntu akomeye mugara agenda kwinyegeza ahantu kubw'impamvu zo kwiga ku rupfu mbega wowe urupfu ugwimvira kwiki ni busize ariko abikuzanira ngaha rero muri kano kanya kunyimba atavyo waruzi ugenda ubimenya sinemeye ko ntazopfa nzopfa ariko kinyica kizoba gihari swat kimvuye ko kivuye muri kumugenzi wanje canke kivuye n'ahandi sivyo ico mbona kandi mvuga umunsi wo gupfa umuntu uhari uteguwe wemewe n'Imana izwi ni wa musi umuntu aba amorti agasaza bikanga kava no mu nzu kora ubusaza ugapfira mu nzu wonemera ku musuzo bugeze muganaho biravana kuya kuntu imodoka isaza ivaye naho yakuriye naho iri ukimodoka iri mu giteranye mu misozi niyo saco kimwe imodoka igwa mu kaburimbi naho uravyumva shatwe kuvuga nti rero umuntu uko yireze arasaza ivaye niko yakoze mbega papa ubukashaje n'aka mu utategende n'akabando se wana ka fonctionnaire irigwa mu biro ajya neza niki ubazi ko agana n'akabando acara umusura agize iki ameze neza ajya neza akora sport ajya maheza yarireze neza mugabo nabashe kumuraje papa nafusaza ku myaka 70 ntakive mu nzu urasuta ku myaka 90 sivyo bisigwa yuko yarireze rero no gusaza twaherengetera ntiva ku Mana biva no buryo twireze icambe muri ibi biravuga ko kwera umuntu hamana nyaki gihumbi ubu mva n'abajene bobo ngo ntamyaka ijana ntayihari nyene kubera yuko ibi rero twabitunganije nabi imfungwa tujya imfungwa zibi tuzi ibinure ibikoto bivuta niki ugasanga twashaje kirikare na bya birere nivyo tujya twahumanije none wumva koko musi wo gupfa Imana duteguriye guys nta n'inyishu mfise zo kumwishura kiretse ko nanje mbaye umunyeshure nkawe uri kurankurikirana muri kano kanya sinaniteze ko nza guhura n'amajambo nkaya leo muri rusangi waza ko twasha dukora iki ahubwo ni gukurikirana cyane gose Tasisi Hope Ministry kugira ngo ushobore kuzuragishikirizwa inyigisho nkizi mbese wowe waruzi ko nje gukora iki narinje kuvumbura nigize umuvumbuzi ahubwo ngiye mbaye umunyeshure guys harantu gera ugatuza bamwita busizi no mukinyi w'amakomedi muri kano kanya twe tuzi kukinyegeza kwiyo ko ari gutinya urupfu ahubwo tugiye gusanga mani yari kavumbura ibintu yiga ibindi n'ibindi kugira kwigishe wewe none wewe urindiriye iki ugaca usanga nturakora subscribe ugaca uvuga ngo nshaka gukurikirana ngo inyigisho he guys ni mwihige cyane kwiga cyane si gutonda kwishura ahubwo ni gukurikirana imbuga ngurukana bumenyi nka Tasisi turi nga twarabemereye yuko tuzatubazanira ibintu bigiye bitandukanye tubazanira ivyamamare rero namuzi mu kukuzanira icyamamare wari wikeka yuko nje kumaza ivy'umuziki nje kumaza comedy ariko muri kano kanya tugiye gusanga no mutipa ahubwo ari umuntu yo kwigisha ariko tugenda turangiza reka tumubaza akajambo kanyuma we yifuza gusubira mu rugo cye kwigumira aho twamusanze mu bisanzwe twemere ko tupfa kubera ko urukundo udakundana
nta muntu ifutse ko mugenzi we wabaho wishwe na corona ngo ni Imana amahamagaye kandi tuzi surusa yapfuye wishwe na grenade ngo ni Imana amahamagaye kandi tuzi grenade ko akutuna abantu wishwe na gisida imarukira kumenya hasi yisha abantu n'abagonze umunsi warugeze gute kandi agisida baye eske wakurikirana agisida yaburi kintu ivuyeko mbega iyo agisida baye Imana n'imodoka no n'abantu bayiremye impfu zose muzi zibaho zituvako zatuvuyeko nimuzo so kubeshe mango niyo yica Imana ni nzima ni nyera ndi kuri vyiza itanga ubuzima kandi butwaka tubwiyaka ico no hanura tugira urukundo dukundana hagati yacu ubone ko naka abuzuze nawe ubuze dukundana nk'inuze nk'ibimba vy'umubiri so n'ibimba vy'umubiri inori tsitaye amaso ni yarira no kandi hatsitaye no amaso ni yarira sivyo dukundana nk'ibimba vy'umubiri tubone ko mugenza ari mugenza wawe nyene mureko zitazogabanuka ntugire ngi umena amenye ko ari ushonje umugaburire ntago umuntu icwa n'inzanga ejo ishwa n'intuzeyi ibintu by'amashano n'amasumu n'ikiti biyagarike murabe zitazogabanuka hama rero bijyanye n'upfu byari ivyo nje nanditse ikibazo ariko cyazo sigaranye ndakene nange muze mu ishure mbega ni kubera iki uko natanguye ni kubera iki mu mpera z'umukana mu ntango zayo hapfa abantu beshi eske ni bitabo vya Noheli na Bonane ni kubera iki naje kwaza muzo mukinyishure nimwe aho kinyishura nzavumvaho ni nyegeje nanje inje habona Busizi reka tugushimira cyane gose kandi twitege yuko nuza gukurikirana Hope Ministry tasisi uzoba urose inyishu kuko bariko baragukurikirana je nkaje ku ruhande rwanje inyishu nabaye umunyeshure kuri wewe ariko inyishu tuzitege kuri tasisi Hope Ministry ndazi bazotwishura ibintu bigiye bitandukanye kujye na kino hama tugushimira cyane gose ko twarumvise yuko haro TV online nyinshi zakurondeye urakubita abantu biragenda gute uranka kubaha makuru mugatwe tugushime kwa weme kuduha makuru muri kano kanya kubera sinomenya impamvu watwemereye ngira ngo ni kugira ngo isezerano cyankwe ico wari waripfuje gishikira abantu cyamaze kubashikira tugushimira cyane gose kandi two kwishimana natwe tubonye ugarutse mu karere rero byiza wonyeguruka kuko ico ari warashatse kirashitse inkuru yawe wari warashatse gushikana aho ikenewe irashitse blaza tugushimira cyane gose kandi twitege ko tukubona mu muji akajambo kanyuma rero Imana barinde gupfa amina ariko niyo tujya yari Busizi cyabanyita icuma aka kokoriko bingwa amatangazo nkuko mubibona ari mu kababaro nubu ntaratora inyishu yo gusubira muhira ariko reka ntababwire yuko igihe azoba yasubiye muhira twebwe tuzomuronde mukuza namuramukije ariko wowe nta nuko yigeza ndamutse guys sinigera nsezera umuntu muransi sivyo tumusize ngaha nyene ariko asubiye muhira tuzobaha inyishu zose narabwiye ko nzokwama mvumbura umuvumburo no musi wa mbere ishuri ahubwo nasanze nahengiye kwiga sivyo ikiganiro cari kijanye niki wari umuvumburo niko nababwiye nari nababwiye kare ko ari umuvumburo nkabane navumbuye umustar ameze neza akina comedy azwi mu ntara ya Muyinga ariko mwavyumvise ivyo ariko arabwiye mwagiye muvyumva banyita icuma aka kokoriko bingwa amatangazo nari ndani ya tasisi Hope Ministry turi kumwe inyuma y'umusaza inyuma ya kamera hari umusaza Edra cyangwe ari kumwe n'uwo bitwa Bugingo barankoraniye muri kino gihe baronye ko ngira amajambo menshi bavuga ati amajambo ntiboyifatana ari umwe ntiyo bishobora mvuga amajambo menshi ko banyita kokoriko sivyo none muzobandanye muza mudukurikirana mugire subscribe kugira ngo muzoze muri berambere kuronka ibiganiro vyacu sivyo ciao ciao